Umushikiranganji w'ibidukikije uburimyi n'ubworozi yagendeye ibibanza bitandukanye vy'ikiyaga Tanganyika kuri uno w'Imana igenekerezo rya 21 Ruhumu mu mwaka w'2021, aho yasanze ico kiyaga carenze inkombe maze kikonona ibitari bike nko kuri Cape Town Beach, Kajaga, ariko kuri Club du Lac Tanganyika akaba nta cahononekariye. Umushikiranganji akaba yamenyesheje ibigiye gukorwa mu ntumbero yo gukingira ikiyaga Tanganyika. Ejo twarumvise ko bavuga yuko muri Kajaga na Gatumba ikiyaga amazi y'ikiyaga yaduze cane akonona ibitari bike, bitera ubwoba abantu benshi. Twashimye rero kwishikira ku rubuga kugira ngo turabe ko ibintu byifashe, twongere tunahumurize, dutange n'impanuro. Icambere co murazi yuko ikiyaga Tanganyika ni itunga ry'isi yose, kubera kirimwo ibinyabuzima bitandukanye tutaronka ahandi, kandi harimo n'ibinyabuzima dusanga mu gihugu cacu c'u Burundi gusa. Ibiro vy'uko amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze cane twabiheruka murazi yuko kuva muri 2019 2020 amazi y'ikiyaga yaduze cane gushika ku metero zishika 776, aho ibi bintu twabiheruka mu mwaka w'1964, aho amazi y'ikiyaga Tanganyika yaduze ku metero 778. Murumva yuko bishaka gusisa, kandi ibi navyo ubu ico twabonye nuko byunyuwe, nuko hari abantu baje kuvogera ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika bakahubaka amazu, ibindi bakavyonona. Ibiro vyabaye ejo ni ibintu bisanzwe bikunda kuba, kandi si ibintu vyamaho. N'imiyaga iza mu kiyaga ikaza ari imiyaga myinshi cane, maze igatuma amazi aca ahungabana aduga agenda nkuko mwabibonye, yononye ibintu byinshi cane, inyubako yonona kandi n'ibidukikije uko twabonye amatwareta mwamwe yononekaye, navyo si ibintu byiza cane. Hari ibyo rero twama twahanuye yuko abantu bokurikiza amategeko, kuko bayakurikije, aho bayakurikije twasanze atavyononekaye byinshi cane, kugira ngo aha ku nkengera z'ikiyaga Tanganyika ku metero 150 ntibahashire inyubako zikomakomeye, ariko abantu ntibabikurikije. Hari ibintu bigiye kuba tugiye gukora byihuta. Ku wa kane tuzogirisha inama abarongoye intwaro hamwe n'abegwa n'iki kibazo kuba bubaka ca bafise ibyo bakorera ku nkengera y'ikiyaga Tanganyika kuva aha mu Kajaga gushika Inyanzarake. Hariho rero ibyo turiko turakora mu bushikiranganji vyerekana neza ingene ahantu hokoreshwa atacononekaye, atagitosekaye, kazobara n'akanya ko kubereka ico gikorwa twakoze, hanyuma tunabereke n'ingene bamwe bamwe bononye ahantu. Ikindi naco nuko turiko turakorana n'ikigo gihuza ibi bihugu vya Zambia, Tanzania, Uburundi na Repubulika ya Kongo, aho turiko turashaka gushiraho umugambi uzogenda werekana uko ibirere biriko biragenda, dushobore gukinga cyangwa gukebura abantu hakiri kare, twongere dushiremo n'imigambi izobijanye no gukingira ikiyaga Tanganyika. Mwomera ko ico kiyaga cahekwa kuduga ku rugero nk'ubwo mu mwaka w'2019 ushira mu mwaka w'2020 n'umwaka w'1964, aho amazi yaduze ku metero zishika 778.